wumve ku murongo wa mbere avuga ngo Yesu abacira umugani wo kubigisha uburyo bakwiye guhora basenga. Jewe iki sinokubesha vraiment ndi muri sinzi ko bavyita mwezi n'amazani hagaca abantu muborota kubwira ati uno musi twisonzesheje yo nawo mbwira nabi ndihangana canke tumaze imisi mu masengesho urumva rero bavyumve nta numwe tuvuze bose hari umuntu agomba bangwa ibi sino bigira bivanye n'ibintu kanaka ndimwo turimwe iwacu aho dusengera mbega bobo wo babwira iki? Shalom shalom bakunzi ba Salcom TV1, nizere ko muguwe neza natwe tuguwe neza aho turi mu bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane nkuko twababwiye turi muri Salcom. Rero nkuko mubibona uyu munsi dufise umutumire adasanzwe, umukozi w'Imana. Nkuko mubizi Salcom ikorera mu vyerekeranye n'urukundo n'agakiza tuvyamamaza. Karibu pastor. Murakoze cyane kutwakira muri studio za Salcom TV1. Ego hama pastor, mbega kubasanzwe batabazi murashaka kubibwira izina aho musanzwe mukora ibikorwa vy'Imana, kumbure ni uwundi mwidondoro kugira babandanye babamenya. Murakoze, jewe nitwa Jonas ndi kumwe naye. Nkaba nsanzwe nkorera ibikorwa vy'Imana mu ishengero rya CLG Igitega. Ego. Nkaba nsanzwe ndiko nkorera mu ibango ry'upasteur. Ndi umugabo ndubatse. Ego. Mfite abana babiri. Murakoze. Bakozi bacu murumva turi kumwe n'umurongozi w'ishengero agiye kutuganira kuri vyinshi nkuko iyo turonse abakozi b'Imana anye batugana ku mabanga menshi ashobora kubandanya komeza umubiri wa Kristo. Pastor, hari ikintu nifuje yuko tuganira ko uno munsi. Hari ijambo Yesu yigeze kuvuga sinubwano ryanditse neza. Nyimba atari muntu umwe murambabarira twabatumye kugira mubandanye mudutahuza. Iryo jambo ry'Imana rivuga ngo murasaba ariko nimuhabwe kuko musaba nabi. Ugaca wimvira none turasenga bibaye ngombwa turisonzesha bibaye ngombwa turakesha ugaca wimva none Imana tugira iki? Ariko Imana ishimwe ko twaronse abarongozi abakozi b'Imana kugira babandanye badutahuza vyinshi kuvyerekeranye no kurondera Imana. Uyu munsi rero nagomba tuvugane ku cerekeye gusenga. Mbega pastor, iyo umuntu avuze gusenga yotahura iki? Murakoze cyane. Ndabikunze cyane. Womengo twari kumwe kuvyo nari mfise uyu munsi za gutanga. Ego. Canza kuganira n'abakunzi b'iyi televiziyo. Kimwe muri ivyo gikomeye cyane nibaza ko kandi ivyo kuri tuzakuvugana ko kandi nizeye Imana ko ari ikintu gishaje za kudutahuza kubijanye no gusenga. Ego. Muvuze ikintu gikomeye cyane kivuga ku bijanye no gusenga. Ego. Wavuze ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo turasaba ntiduhabwa ko dusaba nabi. Ego. Ico ni ikintu gikomeye. Muri kino gihe abantu benshi barasenga. Muga vy'ukuri basengera mu kutamenya. Ego. Uyu munsi turaza kuganira ku bijanye no gusenga, ndavuga ibintu bitanu bizodufasha usenga amasengesho vy'ukuri nizera katozana impinduka mu buzima bwacu. Amen. Kibazo suko dusenga, abantu benshi barasenga muga basengera mu kutamenya. Yego. Rero igihe naho wosenga uri mu kutamenya ntumenye uko usenga. Yego. Ndizera ko twifashishije ijambo ry'Imana turaza kuganira ku bijanye no gusenga. Yego. Kandi nizera yuko hari icyo Imana iza kongera kudutahuza biciye muri kino kiganiro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bw'Imana bwicwa no kutamenya. Rero iyo tumaze kugira ubumenyi twizera yuko hariko impinduka igenda iraba mu buzima bwacu. Murakoze cyane. Gusenga turaza kukivuga ko tuvuge n'ibintu byadufasha gusenga amasengesho umusenzi nyakuri uko yosenga. Pastor, hari kibazo cyama kibaho aho usanga abakristo bavuga ati jewe iwacu nitwe dusenga neza. Bariya abakatolika nimusenga niki mbega ico cyo mwokivuga kwiki? Urakoze cyane. Iyo dusenga duhagaze ku idini cyangwa aho dusengera tuba turiko turasenga by'ukuri. Nibaza yuko kimwe mu byo nza kuvuga muri ivyo bitanu
byose biza guha bihagaze kuri iki nuko dusenga duhagaze mu ijambo ry'Imana. Ego. Ijambo ry'Imana rero si ry'abana bariya ariko ni rya twese. Hanyuma ngire ko mvugana kino kintu kubijanye no gusenga. Nubwo naco nyene kiri mu vyotambajije. Gusenga n'ubuzima bw'umukristo. Igihe duhagaritse gusenga, tuba duhagaritse kubaho ko Imana igomba. Ego. Ntidusenga uko tubishaka. Ijambo ry'Imana tubwira ngo dusenge ubudasiba. Ego. Imana iduhamagarira gusenga. Imana irafise impamvu iduhamagarira kubaho ubuzima bwo gusenga. Nuko izi yuko ubuzima twakiriye biciye muri Yesu Kristo, biciye mu kwizera Yesu Kristo. Idushobora kubaho igihe utabaye ubuzima bwo gusenga. Igihe cyose tudasenga, hari ubuzima dashobora kubaho ngaha muri inosi. Idushobora kubaho ubuzima ru Kristo igihe utabaye ubuzima bwo gusenga. Hari abantu bavuga ati uno musi kari ku Noeli. Reka mpebe nje gusenga. Uno musi kari ku Irayidi. Ndaja gusenga. Yego. Abo nabo babwira iki pastor? Oya gusenga. Ubwa mbere bwo gusenga. Abantu basenga ibintu bitandukanye. Je ndiko gusenga ndiko ndavuga cyane. Ko ndavuga gusenga Imana yaremye isi n'ijuru. Kuko iyo abantu bagiye gusenga, nubuzi ivyo bagiye gusenga. Yego. Ko turabizi ko kera abantu barasenga ibintu bitandukanye. Nubu birahari mu bigo bitandukanye. Hari usanga basenga inka, usanga basenga ibintu kanaka babyita Imana. Ariko je ndiko ndavuga Yesu Kristo pfakazuka ko ibiri gituma ndiko ndavuga Yesu Kristo birivuga ngo nta n'izina twahawe mu isi y'ijuru ryadukirizwemo atari izina rya Yesu Kristo. Rero tuvuze ibijanye no gusenga mugabo ndabifatire muri rusange. Gusenga nuko umuntu aba afise umuntu kanaka, afise ikintu kanaka akeneye. Afise ikintu kanaka akeneye kandi ku muntu kanaka. Rero abasenga Imana yaremye isi n'ijuru nukuvuga iki nuko baba bakeneye iyo Mana kandi bafise n'ibintu bayikeneyeko. Ariko hari abandi basenga ibindi nabo nyene ikintu kibatuma basenga nuko hari ivyo bashaka. Igihe cyose umuntu afise ikintu ashaka arasenga. Rero gusenga by'ukuri navuze yuko tuza kuvuga ku bintu bijanye n'ibintu bishika kuri 5 tuza kuha abantu. Uhagaze mu ijambo ry'Imana, tuza kuyisunga ijambo ry'Imana riza kudufasha by'ukuri tumenye uburyo dukwiye gusenga. Hari ijambo ry'Imana nasomye rivuga ngo Imana yabwira Abisirayeli ngo nkuramwo ubwo gwamo gw'induru kuko barafise ivyaha. Bisigura ko gusenga gutangurirwa n'ubuzima bw'ubugororotsi. Navuze ko gusenga ari ubuzima. Bisigurwa ngo ubwo buzima bwo gusenga butangurirwa n'ubuzima bwo kugenda mu bugororotsi bw'Imana. Hari abantu rero usanga nk'ubu ujyane numvise umukatolike kubera bari mu ikarema akavuga ati jewe ubunye ibi ntavyo nogira kubera turi mu ikarema. Hakaba hari umu Islam agaca avuga ati jewe iki sinokubesha vraiment ndi muri sinzi ko navyita bavyita mwezi n'amazani. Hagaca abantu muborota akubwira ati uno musi twisonzesheje yo nawo mbwira nabi ndihangana canke tumaze imisi mu masengesho. Urumva rero bavyumve ni hantu umwe tuvuze bose. Hari umuntu agomba kuvuga ngo ibi sino bigira bivanye n'ibintu kanaka ndimwo turimwo iwacu aho dusengera. Mbega abo bobo babwira iki? Ndafise ikintu novuga kuri abo bantu. Ica mbere gusenga si ibintu bifise igihe kanaka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo musenge ubudasiba. Gusenga n'ubuzima tubaho si ibintu bifite igihe kanaka. Ndavuga rero kuri iyo migwi 3 y'abo bantu. Hari umuntu wavuze ikintu gikomeye bwa mbere ngo gusenga hari ubuzima umuntu abanza kwakira. Hari ubuzima umuntu ateza kuba ari karabaho. Hari ubuzima umuntu ateza kuba afise butuma isengesho ryiwe ryemerwa imbere y'Imana. Ico no banza kuvuga ni iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo twese bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Uyu munsi tuvugana naho gusenga kwacu tugira ukwemerwa imbere y'Imana biciye mu kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu. Iyo tumwakiriye kwanza ubwa mbere tumenye ko turi abanyabyaha hama tukizera Yesu Kristo turaronka kugororoka. Atagoroka kuvuye ku bikorwa twakoze ariko ari kugoroka kuvuye canke ku matanye n'ibikorwa Yesu yakoze. Twebwe gusa turizera. Rero iyo tumaze kwizera Kristo turaronka ingabire yo kugororoka tugacika abana b'Imana. Muri ico gihe kuko kubw'amaraso ya Yesu Kristo turonka ukwemerwa imbere y'Imana atari kubw'ibikorwa twakoze. N'ico gihe rero gusenga ni iganiro umva kiri hagati y'umwana. Iyo dusenga twebwe tuba tuje gusenga papa wacu. Rero ni iganiro kiri hagati yacu y'umwana na papa.
umwana arafite ibyo ariko arabwira papa yego kandi na papa arafite ibyo ariko arabwira umwana harimo kunwana harimo ubusabane rero benshi bariko barasenga muga igituma bariko barasenga benshi bariko barasenga kubw'imigenzo yego nivyo akakubwira ngo ndi mu ikarema kaba mubaza ati none nibiki uri gukora iki ariko arakubwira yuko no munsi ko yari mu ikarema hari ibyo adakora muga ayivuyemo ashasubira kubikora uwo muntu urumva ubuzima bayeho n'ubuzima bahigiye kanaka kwanza uwo muntu ariko ariforosa yego karagerageza kukoresha ingufu n'abandi bavuze bari mu Ramazani muga ivyo vyose barimo gusenga sigihe turi mu ivyo bihe gusa gusenga n'ubuzima ariko gusenga n'ubuzima tubwirizwa kubaho imisi yose kuko nibwo nico cyambo gimana duhamagarira ariko pastor hari ikindi kintu nagomba kubaza ndababaze mwebwe kumbure n'abandi bariko baradukurikirana nabo bazogira icyo bivuze ko mu makomantere kuko baremerewe kugira icyo bavuze hari ibintu uzumva umuntu akubwira ngo jewe ntasengeye ku karago mu cyumba cy'amasengesho imana ntivuga sinumva connection bimeze gute dutahuze ndakunda ijambo Yesu yabwiye umugore wa mugore w'umumaraya yamubwiye ngo igihe kiza kandi kirashitse abasenga bukuri uzosenga data mu mwemu no mukuri yego yo mugore karabwira Yesu amubwira ngo yuko bo baza gusengera Imana mu misozi cyangwa ahandi hantu no kuvuga iki ngomba tubanze dutahure ko Imana iba muri twebwe Jambo y'Imana rivuga ngo biri tubwira ngo nimwasenga winjira mu cyumba cyawe wugare data abonera mu mpisho ngo azobahera mu mpisho hariho data no kuvuga iki abonera mu mpisho aba mu mpisho gusenga Imana ntivuga ko yaturi ku birago yego Imana iri muri twebwe yes rero benshi iyo bashitse hajya muri iryo bibanza kanaka hariho ugusenga hariho umutima kanaka cyangwa ukuntu ubona umengo bagomba gusenga ibinyuranye nuko iyo bari bonyene basenga Imana ntikuganiriza kubera uri ku karago yego abantu ndagomba ko batandukanya gukoranira hamwe n'abandi ni byiza ariko kandi Imana iragukenewe uri wenyene gusumba ijya myanya tugenda gukoranira hamwe n'abandi Imana irakeneye kuko Imana ntikeneye ikigwi irakeneye kuba ku busabane nawe irakeneye gusabana nawe irakeneye kugiranira ubucuti bwimbitse na wewe ku giti cyawe atari muri rusange rero si kukaraga Imana yumva si ukarago dusenga Imana kugira ngo itwumve ariko nuko nigihe uri mwibarabara nuko nigihe uri muri biro nuko nigihe uri mu cyumba cyawe igihe cyose usenze Imana irakumva niko ijambo ry'Imana tubwira ngo tuzoza tuyisenge nayo izotwumva tuzatuyisenge usomye muri Yeremiya 29 umurongo wa 12 ko muzamunsenge nayo nzobumva rero gusenga ntidusenga Imana yumva kubera ibibanza kanaka turimo ariko Imana itwumva kuko ni papa wacu umuvyeyi wacu pastor yego hari ikindi kintu nkunda kubona yego yaho umenga habaye icumba cy'amasengesho ntivyari bibi mbwa kenshi yarege rimwe na rimwe usanga habamwo ibintu bitameze neza ugasanga ejo bivyaye ibindi ego je nizera ko nkamwe nk'abapasiteri mwoza murakurikirana ivyumba vy'amasengesho kandi n'ababirimwo bakemera abarongozi bakabajera bakabarera je nakubeshe sindaza mwishengero iwawe sinzi ko namwebwe musuburago ndakunda kuvuga kino kintu jewe nigisha abantu gusenga hama sindaba kenshi mu gikorwa cyo gusenga yahageze gusenga simbwira abantu kugenda musenge je turajana mu masengesho je ni gake sinibaza ko ni gake gashoboka nshobora abanyeshengero cyangwa abo ndongoye bashobora kuba ariko barasenga utari kumwe yego oya no kuvuga iki rero ndakunda kuvuga ati yana mfise ububasha ibintu bya mbere nabanza guhagarika n'ivyumba by'amasengesho uri pastor yego kubera iki kugira abantu banze bige kuko abantu barasenga cyane ni kimwe bavuga muga ntibishugwa yego nagira ndababwiza ukuri yo bamasengesha abantu basengana ukumenya cyo gituma no munsi bya bintu bitanu ndakeneye kubivuga yego turaza kubishikako kugira ngo bidufashe by'ukuri abantu basenga bafise ukumenya sikibazo cyo abantu badasenga bajya abantu basengera andeo basenga y'ukuri reka rero mvuge kino kintu ndabizi kiza kubatangaza benshi sivyo amasengesho ntatuma reka ndakimbanze mvuge iki Imana ntiyishura amasengesho oya Imana yishura isezerano kuko birivuga ngo Imana iri nyuma y'ijambo ryayo yego Imana amasengesho ntidusenga kugira ngo
ngo Imana amasengesho atuma ivy'Imana igomba bishika. Dusenga kugira ngo Imana ikore, ariko dusenga kugira ngo Imana ishitse ivyo igomba. Yes. Rero iyo dusenga tutari mukuri, aya masengesho ni gusa. Akantu ko gakomeye. Imana ntiri inyuma y'ivyo iri inyuma y'ijambo ryayo. Iteramiye ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Rero ukeneye gusenga neza, ubwirizwa guhagarara mw'ijambo ry'Imana. Isunga ijambo ry'Imana. Ubwirizwa guhagarara mw'ijambo ry'Imana. Reka ndaguha akarorero kamwe k'ibintu niboneye kuri ivyo bintu vyitwa ibirago. Ugasanga abantu bariko barasenga, bariko baravuga ati abantu bose sengera abantu bamererwe nabi n'akarorero. Senga umwansi wagiye kumererwa nabi. Yego. Sengera tugomba dukore kubasi bacu. Kandi Yesu yavuze ngo muharira babagiriye. Yesu rero nawe akavuga ngo nimwasenga musabira umugisha abahama. Sivyo? Bakunze basarika mu TV1. Muriko muravyumva? Sivyo? Muravyumva kungene umuntu akamara umunsi wose ku karago ariko arasenga ngo nimba ari umuntu bakorana ngo Imana imukorore nawe imuduzi. Iryo sengesho ryo nyuri kurasenga uriko wiruhiriza ubusa. Uriko urata umwanya. Rero ikindi kintu nabonye umuntu bajya abantu nibaza sinobacira urubanza baracari bato. Harimo kutamenya. Ego. Kuko marandaba kugira ngo bateza Imana itavuze. Bo iyo umuvugishwa atavuze Imana ntiyavuze. Umengo uwo munsi ntibasenze. Kandi ivyivuga ivuga na karorero Imana ibabwiye ngo ndagukunda. Bane banje nimuhumure ndabakunda. Nukuvuga we azi ko Imana imukunda kubera imubwiye. Ego. Ariko igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Reka ndakunda kuvuga kino kintu. Yego. Ukabishaka gutaha urukundo rw'Imana. Hanga amaso umusaraba. Amen. Nukuvuga iyo uravye umusaraba ukabona Yesu avumwa, akubitwa. Ukabona Yesu abambwe kubwawe. Umusaraba nico kintu ubwirizwa kuraba. Ukacona urukundo rwuzuye rw'Imana. Amen. Kuko birivuga ngo urukundo Imana yadukunze rwo rwatumye itanga umwana w'ikinege umwizera ntapfe rubi. Amen. Burya nta kintu na kimwe Imana yokora kugira ngo igaragarize urukundo igukunda kirengeye kuba yaratanze Yesu Kristo. Amen. Agapfa ku bwacu kugira ngo tubiciye mu kumyizera tubabarirwe turonke ukwemerwa imbere y'Imana. Yes. Bakunzi bacu basarika mu TV1 hari akantu nagomba kubaza pasteur gakomeye mukumvirize. Pastor. Yego. Iyo hari amasengesho. Yego. Dora tubona abantu menga baca bahinuka. Yego. Baca bagwa hasi. Yego. Hariho negere ndamubaza. Yego. Acambwira ngo wajya bariko ragira demonstration y'ubushobozi. Yego. Ndiyumvira none Yesu ko atabahenura. Yego. Sinzi rero pasi. Sindiko ndabacira urubanza babigira. Ariko pasi mudutahuze bijya navyo nibiki. Ya murakoze ndavuga ibintu bibiri kuri ivyo. Ndemera ubushobozi bw'Imana. Yego. Ariko kandi nkemera na kino kintu. Nico kintu nkunda kubaza abantu benshi. Ni gute ubushobozi bw'Imana bushobora gukorako? Yego. Ukagwa hasi. Je narabikoreyemo ndaza kubivuga. Ndiko mvuga ngo yabibayemo. Uratura n'intaye y'ivyo babaye. Sindiko mvuga nk'ivyo nabonye. Yego. Nanje ndasengera abantu bakagwa hasi narabibayemo. Mugabo ndaza kubitandukanya. Yego. No kuvuga iki? Mbega ni gute ubushobozi bw'Imana bushobora gukorako? Wa muntu uri kuratwumviriza. Yego. Hanyuma ubushobozi Imana bwagukorako ukagwa hasi ndavyemeye. Yego. Mubuka vyukuri wa wundi. Waguye ufise inzigo. Uvyutse ufise inzigo. Sivyo? Muravyumva? Bibiri ivuga ngo uko umuntu yiyumvira niko ari mu mutima. Naho gwa hasi sivyo yiyumvira wari ufise ari byo vyuko ufise. Sivyo? Ubushobozi bw'Imana bwawe. Ubushobozi bw'Imana no kuvuga wewe reka rero wumva iki kintu. Ari ikintu cyamaze kuba mu bantu yuko umusengeye ntagwe hasi. Mengo nta cabaye. We nta bushobozi bugukoreramwo. Nta bushobozi. Sivyo? Hanyuma ubushobozi bw'Imana. Nibaza ko bugaragara mu ijambo ryayo. Rero ni vyiza. Reka mvuge abantu babiri bo muri Bibiliya. Wa mbere ndavuga ni Yesu. Reka manje mvuge Aburahamu. Aburahamu igihe yakiriye yerekwa rivuye ku Mana. Rivuga ngo yaciye akwa hasi. Wumva ikintu yaheje kwakira. Yari ngumba. Imana yavuze ngo no kugwiza nzokugwiza. Yari yakiriye ikintu kivuye ku Mana. Yari yakiriye ijambo.
reka wumve ijambo Aburahamu yari yakiriye ndaza kurivugako. Aburahamu yari yakiriye ikintu kivuye ku Mana, yarakiye yerekwa ivuye ku Mana. Yego. Urazi ikintu yari yakiriye Aburahamu? Reka ndakubwire kuri kino kintu. Ijambo ry'Imana tubwira ko Aburahamu yari yarashaje. Yego. Yarakahetse be na Sara. Sivyo? Yego. Turabizi mu bwenge bw'abantu umuntu hari imyaka agezeko bitabigikunda ko yibaruka. Yego. Nukuvuga reka mvuge kino kintu. Sara canke Aburahamu, reka mvuge kuri Aburahamu, imyaka yarageze ko by'ukuri yari imyaka atari yo kugira. Mugabo muri ico gihe nyene Imana iravuga. Umve? Iryo jambo Imana imubwiye ryaje riherekeje ubushobozi. Ryaje ritekeye ubushobozi. Amen. Vyatumye Aburahamu bidakunda ko ashobora kuresista. Sivyo? Birivuga ngo acagwa hasi. Umve? Mugabo urabe uno musi ijambo ry'Imana siryo ritahasa abantu. Oya. Si ikintu yakiriye. We nakarura reka niteka karoje kuvyo nabaye. Yego. Duyo ntaye nyene tugomba kumva. Ubwiye umuntu ngo akiraviza. Yego. Umunyokuru ngo wari kubise hasi. Sivyo? Uwo munyokuru nawo mubaza ati bibi ukamuyiyoviza ukayimwereka. Ati iki ni giki? Ntacazi. Chayibaza na yagwa ni icamutaye hasi. Pastor nayo yaba ari umujene kuko Imana idukora ibintu avec objectif. Yego. Impamvu kanaka. Ukamubwira kiraviza none ico gihugu ugomba ujemo. Wowe ugiye gukora yiki? Nawe nyene navyazi. Rero ubushobozi bw'Imana buriho. Yego. Ariho hari n'ibindi bintu tubona no muzi. Vy'ikinyoma. Atari ubushobozi bw'Imana. Ushima atari ubushobozi bw'Imana. Nuko bakora ko bakaguma bameze ko bari bameze. Ariko ubushobozi bw'Imana buza buhindura abantu. Mon frère, ni gute ko n'ubushobozi bw'Imana kagumeze ko arumeze? Ntibikunda. Ntibishoboka. Bakunzi ba Salcom TV1 nkuko muvyumva ntushobora guhura n'ubushobozi bw'Imana ngugume kwa kundi ba Sauli bahuye n'ubushobozi bw'Imana bahinduka ba Paulo. Nkuko rero muvyumva mubandanye mugira like, comment, subscribe kugira ngo ubutumwa bubandanye bushika kuri benshi. Abari ba Sauli muhinduke ba Paulo. Pastor tujya gusozera. Mwotubwira hari ibintu bitanu mwatubwiye vyo dufasha gusenga neza. Urakoze. Ndazogerageza ndabivuge ko mwanya mutoya. Yego. Nibaza ko Imana yugura umuryango ushobora kuzogaruka. Yego kabisa turashobora kugira partie 2 3 kuko ni cigwa kirekire. Yego. Icambere umusenzi mwiza niwe ngomba mvuge ko. Yego. Kandi twese Imana yashaka tuba abasenzi beza. Hagati aho hari umenga muri eglise hari abasenzi abandi bana tunayikayiva. Reka nakubwiza ukuri mu kintu cyambe ndiko ngwana naco. Yego. Kandi ndiko ngereza gukura muri eglise. No kuvuga ngo hariho team ya intercession. Mona oya church yose nibe abantu bose babwiza ko ubuzima bwo gusenga. Yes. Niki none iyo team wayikuye. Ijambo intercession, ministère d'intercession muri Bible ntayiriho. None urazo sawa abari muri commentaire maja munyandikira ati hari abantu verset biblique kanaka ntariho. Ariko Yesu avuga ngo musenge, ijambo ritubwira musenge ubudasiba. Aba ni ijambo rivuga kuri twese. Tubizwa ko ubuzima bwo gusenga. Ivyo rero tushiraho ngo ababajejwe ibi ni vyiza sindiko ndopoza ama organisation mugabo nagira ndabwiza ukuri. Imana iduhamagarira twese ko ubuzima bwo gusenga. Ngomba ninjira kuri ivyo bintu rero. Kandi aho onye ubwo byo gukosora mu Kristo bajya bari mu rujya mugwe. Siko saji wabo. Ahubwo niba aba Kristo baca bumva umenga. Yego. Abasenzi ni bari. Je umenga sindimwe. Ati bajya. Ni vyiza ko abantu naco tuzokivuga ko reka ndabireke kuvyinjiramwe ubunye tuzokivuga. Ndavuga ikintu cyambere. Umusenzi mwiza cyawugira ngo usenge by'ukuri. Hari ikintu cyambere teza guhagararamo. Nababwiye amasengesho ntidusenga kugira ngo Imana ishitse ivyo tugomba. Ariko dusenga kugira ngo Imana ishitse ivyo igomba. Amasengesho atuma ivyo Imana igomba bishika. Icambere iyo dusenga tubwiza guhagarara mu bugombe bw'Imana. Amen. Tubwizwa kuba tuzi ivyo Imana igomba imbere ko dusenga. Rero hagarika gusenga nk'umuntu atazi, senga nk'umuntu azi. Ico nico cambere umusenzi mwiza. Umusenzi mwiza imbere yuko asenga arazi ivyo Imana igomba. Uhava ucumbaza ati ni gute tumenye ivyo Imana igomba? Tumenya bice mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riraduhishura ubugombe bw'Imana. Ijambo ry'Imana riraduhishura ivyo Imana igomba. Kubw'ivyo iyo dusenga dushaka ubugombe bw'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri Yohana wa mbere 5:14 ndaza kuza ndahavuga ku mwariko muzohisomera. Havuga ngo
ubu nibwo bushizi bw'amanga dufise nuko tuzi yuko iyo dusavye ikintu cyose gihwanye n'ivy'Imana igomba iratwumva. Mu yandi majambo igihe dusaba ibintu bidahwanye n'ivy'Imana igomba ntitwumva. Yama viza twumva sivyo nyimba bitari mu ruhande rw'Imana muri programme y'Imana ntituronka. Igihe cyose dusaba ikintu gihwanye n'ivy'Imana igomba iratwumva. Iki nico hariho tubwizwa guhagarara mu bugome bw'Imana. Ubugome bw'Imana tumenya biciye mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri umusenzi myiza abwizwa kuba umuntu yizera rya jambo ry'Imana. Abaheburayo 11:6 bavuga ngo uwegera Imana akwiye kwizera kwiriho kandi gahimera abayirondera. Nico gituma ikintu cyose gusenga ubwizwa kuba umuntu yizera. Ubwizwa kuba umuntu yizera ijambo ry'Imana. Unyumva icambere navuze ati ubwizwa guhagarara mu bugome bw'Imana. Ubugome bw'Imana tumenya biciye mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri uteza kwizera iryo jambo. Ngomba rero cengira ko nkosora kino kintu. Abantu benshi bazi ko umuntu yizera kuko muranumva abantu babifatira ko yuko umuntu yizera asenze rimwe abahejeje agafata agahagarara kuri version muri Bibiliya ivuga ngo iyo dusenze ngo twizere ko tubihawe. Ni byiza. Umuntu yizera ndaza kukivuga ko umuntu yizera n'umuntu asenga gushika abonye icyo ariko arasengera arapersevera apana gaca yihebura. Kwizera ntibituma nsenga umwanya mutoya. Kwizera bituma nsenga umwanya munini. Kashishikara kakomereza. Mwumve rero urazi ibintu bituma ndaza kubishikako reka ndaza kubiherezako. Icya gatatu umusenzi myiza abwirizwa kugira umutwaro w'icyo kintu ariko arasengera. Ukaba uri gusengera famiye yawe ngo ukizwe, ukaba uri kurisengera wowe ubwawe ngo uhinduke, icyo kintu uriko urasengera kitarahinduka umutwaro ntuzosenga by'ukuri. Dusoma igitabo cya Nehemiya 1:5 baravuga igihe Nehemiya yaramaze kumva amakuru mabi yawe ukuntu inzitizi zose zasambaguritse yaciye agira umutwaro w'icyo kintu. Aca amaze kugira umutwaro gusenga byarakwirikiye. Umusenzi myiza abwirizwa kugira umutwaro w'icyo kintu ariko arasengera. Icya mbere ahagaze mu bugome bw'Imana. Icya kabiri arizera. Icya gatatu afise umutwaro w'icyo kintu. Iyo ndiko ndavuga uyu mutwaro reka omenga no vuga umwanya munini reka nabwire umutwaro ndiko ndavuga no musana bafise imitwaro y'ibintu mugani bafise imitwaro y'ijambo ry'Imana. Imitwaro reka mvuge kino kintu umuntu gasafise umutwaro nivyo w'ikintu kana akatwese biradushikira ariko turakeneye no munsi urunganwe rufise umutwaro wo kuzura nkwe muye. Amen. Avuga ati narasomye ijambo ry'Imana rimbwira ngo mwuzure nkwe. Ico kintu kigahinduka umutwaro. Kimwe kituma arataryana. Kimwe gituma yisonzesha. Ugasanga no munsi rero ugiye kubaza imitwaro abantu bafise. Nanje ngure Ferrari. Bafise imitwaro y'ibindi bintu byose ntibafise imitwaro yo kubaha ijambo ry'Imana rivuga. Ugasanga inzara n'inyota y'Imana, inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana yarahetse. Muga ico kintu ni arabyumva muga nikirahinduka umutwaro. Yumve afise uwo mutwaro w'icyo kintu. Icya kane nico ngomba kuvuga ko nimba uri kurasenga ntubwirizwa guhanga amaso iyo mitwaro. Ubwirizwa guhanga amaso Imana. Amen. Ubwirizwa umusenzi mwiza abwirizwa gukura amaso kuvyo ariko arasengera akayahanga Imana. David yavuze ngo nzunamuriye amaso yanje kuhora mbere gutabaza kwanje kuzova kuhora kubera iki duhanga amaso Imana. Somye Daniel 9:1 batwereka igihe Daniel yamaze gusoma ibitabo bimubwira imyaka Abisirayeli bazomara mu kinyagano. Amaze gusoma ibyo bitabo mu myaka yararenganye. Birivuga ngo acamanga amaso Imana. Niyegurira gusenga niginga ntakamba. Yanze amaso Imana kubera iki? Ku Mana byose birashoboka. Amen. Iyo duhanze amaso ibintu tubona ibidashoboka, tubona ibidakunda. Ariko iyo duhanze amaso Imana bisigura ngo ku Mana byose birashoboka. Tubona byose bishoboka. Tubona ibidakunda bikunda. Tubona ibyapfuye bizuka. Iyo duhanze amaso Imana tubona ibyazimye bisubira kwaka. Nico gituma ubwirizwa gukura amaso kuvyo uri kurasengera ugahanga amaso Imana. Amen. Icya gatanu ico cyanyuma. Iki nico ngomba cyenteba ko gatoya. Umusenzi myiza. Ubwirizwa gusenga gushika ikintu ubonye uri kurasengera kibaye kibonetse. Iki rero nico kintu gikomeye abantu benshi risengesho ryaranse. Nukuri ndafise umutwaro ukuntu dukeneye kumenya uburyo dukwiye gusenga. Je ndizera yuko kino gihugu cyacu
umunsi abantu twizera, umunsi abakristo, umunsi abana b'Imana twamenye uburyo dusenga, apana kubimenya hama tukabipratika, ndizera yuko hariho ikintu kizohinduka kidasanzwe. Mushaka kuvuga yuko hajyanye iyo umuntu yasengeye ikintu kigateba cyangwa kurondera ati nanje ncisha sengera ico kintu gushika ukibonye. Yesaya 32 ku murongo wa mbere havuga ko bwa Siyoni sinzocereza, ko bwa Yerusalemu sinzoruhuka, gushika ryari? Gushikaho ugutsinda kwawe, gushikaho umuco wawe uzoseruka. hari nandi umva sinzoruhuka. Usonye ku murongo wa 3 bavuga ngo yemwe abibutse Uhoraho ntimuruhuke, nawe nyene ntimumwemere ko aruhuka gushitsa hazovyurira Yerusalemu. Amen. Senga gushika ico kintu ubonye, ico kintu ushaka kibaye. Umve pempoti imyaka vyotwara, ushobora gutwara imyaka 10, imyaka 20, senga gushika ubonye ico kintu kibaye. Nibwo buryo Yesu yatubwiye tukwiye gusengamo. Usomye Bibiliya Luka 18 ku murongo wa mbere havuga ngo Yesu abacira umugani wo kubigisha uburyo bakwiye guhora basenga. Acabacira umugani w'umucamanza agabitanya n'umupfakazi. Ujya mupfakazi Yesu yerekana uburyo ujya mupfakazi yagiye kuca umucamanza agabitanya gushika. Wumve ku murongo wa mbere avuga ngo Yesu abacira umugani wo kubigisha uburyo bakwiye guhora basenga. Aca wigisha akoresheje uwo mugani uwo mucamanza agabitanya n'umupfakazi. Uwo mupfakazi yagiye kuja mu mucamanza agabitanya gushika ryari? Gushika mucira urubanza rumukiza. Yesu nibwo buryo yarakeneye ko tugira gute? Ko dusengamo. Senga gushika ubonye ico kintu kurasengera kibaye. Ushobora kuba ufise intege nke. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ni inkomezi abadende bukiwe. Ukaba uri kusaba Imana inkomezi, senga gushika wumva izo nkomezi zuzuye muri wewe. Senga gushika ubonye ico kintu, nimba uri kusengera quartier yayo, nimba uri kusengera umuryango wayo, nimba uri kusengera igihugu, nimba uri kusengera kino gisagara, ico uri kurasengera cyose. Uhagarare muri bino bintu bitanu. Ndazi niba bikorera ko uzoshinga intaye y'Imana izo biriko irakora. Hagara mu bugome bw'Imana ryo mu ijambo ryayo. Izera ijambo ry'Imana. Gira umutwaro ico kintu. Hanga amaso Imana. Senga ico kintu gushika ubonye kibaye. Ntuhagarike gusenga utarabona ico kintu kibaye. Ntuhagarike gusenga ndabisubiyemo. Ico kintu uri kurasengera kitaraba. Gisengere gushika ubonye kibaye. Reka ce nongera kwa kandi. Abantu benshi mu gusenga babona umengo umva bakizwa tugomba gusenga muri formule. Umva ugasanga umuntu yafashe amajambo ariko araterateranya amajambo kubera nakijijwe nzi ukubone basenga bandutani akayaterateranya kumva umengo bakuvuga amajambo menshi nivyo vyotuma Imana imwumva. Era abana babwiza ukuri utarasenga Imana ibizi mu mutima wawe cyo girusengera. Ngomba rero ndakubwire kino kintu. Nimba uri kusanga Imana guhindura ikintu kanaka. Ngomba ugo musubira mu ico kintu gushikiye mu myaka 10. Kivuge. Uko Imana ni papa. Wenda zina papa wa office. Mukandazi warigeze ku office. Sivyo? Ugiye kumusaba ikirato. Na karorero. Warahindura wagumuhindura ivyo musaba cyangwa musaba ico kirato gushika ubonye higwa. Papa ikirato. Shaka ikirato. Sasita mwe. Shaka ikirato. Rero iyo tuje imbere y'Imana yibwire kijya ukeneye. Gomba bari cyugumusubiramwo. Andreta arano twagiye kuramukanya. Umwana twaramaze nk'amasanga. Mwagiye kuramukanya dutera inkuru. Umwana kuva dugishika avuga mama uzongura indege. Mama uzongura indege. Cubona ko bihwanye nico. None Imana ni papa wacu. Sivyo? Urafise ikintu ukeneye. Wowe kumumengo babanza kudendekanya amajambo y'igikizwa kugira ngo Mbere kurakanga Imana kurayumvisha. Nimba uri kusaba Imana kuzura mwemuye. Gomba gumusubiramo iryo jambo. Imana gomba unyuze mhemu wawe. Nyuza mhemuye. Ijambo ryawe rivuga uko. Nyuza kuko urazi igituma ngoma mvuge bitatu mpereze kuri kino. Ndagusubize umwanya. Niyo impamvu ituma dusenga gushika tube ico kintu tuko turasengera. Ndavuga impamvu zibiri gusa ibi ninzobivuga kundi munsi. Icambere nuko tuzi yuko Imana ari umwizi wa kwijambo ryayo. Amen. Icya kabiri nuko dusenga duhagaze mu bugome bw'Imana. Amen. Kuko dusenga duhagaze mu bugome bw'Imana. Ubugome bw'Imana akaba Imana iri imite n'ijambo ryayo.
kubera dusenga duhagaze mu bugome bw'Imana. Ikindi twaba tuzi ko Imana ari umwizigirwa ku ijambo ryayo. Yego. Ivyo bidutera intege yo gusenga tutarambirwa gushika tubona ico kintu tuko turasengera. Yes. Naho dukura iyo courage, naho dukura Yego. umwete. Pastor, Yego. tubashimire gose. Murakoze cyane. Uravye Bibiliya ukungena ingana baguma batwigisha gusenga, Yego. ntawo bivuga muri kino kiganiro gitoya kingana gutya. Yego. Ariko kumbure Imana niyo yazira dutiza akaryo, Yego. ngira kumbure muzobandanya mudusigura vyinshi Yego. kuvyerekeranye no gusenga. Yego. Pastor, tubashimire cyane. Murakoze cyane namwe. Yego. Nibaza ko uzobivuga kugiye kinini. Tuvyinjiremo ibyina. Yego. Turabe nico n'ubuzima. Reka onyemera nkavuga kino kintu mbere ko nsezera abantu. Nta kibazo. Reka mvuge kino kintu. Iyo utari kubaho ubuzima bwo gusenga. Ubuhakanye kubaho uko Imana igomba. Ubushatse kubwira Imana ati nshaka kubaho uko ngomba wewe sindagukeneye je ndishoboye. Je ndavyishoboye. Icya kabiri. Abantu murihana ibindi bintu byose. Kumenga ibintu ugomba kunzana mu bintu byinshi kandi iganiro ngomba ko tugihetse. No kuvuga iki? Abantu turihana ibindi bintu byose. Ntitwigera twihana, ntibigera usaba imbabazi Imana iyo wiri udasenze. Kandi ijambo ry'Imana tubwira dusenga ubudasiba. Wewe ntiwumviye Imana. Ni ukuvugura umugararije. Yego. Mugani ntibigera wihana, ntitwigera twihana ico cyaha. Igihe tutasenze tubona ko ari bisanzwe. Mugabo tuba turi muri désobéissance y'iki jambo ry'Imana rivuga. Tuba turi mu kutumvira. Niba ijambo ry'Imana tubwira ngo dusenga ubudasiba, hama ntitubikore. Tuba turi mu kutumvira icyo Imana itubwira. Mugabo kubera tutigera ivyo bintu tubisabira imbabazi Imana. Wiri udasenze wumve mu mutima ati yo erega sinakoze icyo Imana mugabo ivyo ntitwigera tuvyihana. No munsi abantu iyo twihana reka ndabireke kuko ibintu bagomba kwinjira mu bintu byinshi. Ni birebire ahubwo je ikintu mbona twotumira abanyagitega ndetse n'abari hafi ya Gitega kugira bashike kwishengero kuko ndumva kumenga nivyo bintu musanzwe murimwo cyane. Ego none ishengero risanzwe mukorera amajahe. Ishengero ryacu dukorera mu gisagara ca Gitega, dukorera muri quartier stade kuri parike ya kera. Ego benshi nibaza ko bazi kuri parike ya kera na muri quartier stade nihe misi musanzwe musengera kugira dukorana imisi yose kwa gatanu tuba turiko turahimbaza Imana. Ejo uwoha cyane ni sawa. Ego kuva saa 10:30. Hanyuma turakorana kandi no ku munsi w'Imana. Kuva sangapi? Kuva saa 2 gushika saa 3 tuba turi mu nyigisho. Ariko kandi kuva saa 3 gushika midi kirti sanzwe. Ama kandi no yana nabatumirira muri ino program. Yego. Kenshi ndakunda kubitumirira abantu. Gakubera idini ryamaze kutwinjira. Tukumva umengo katari pastor wacu bidutumiriye. Kandi ibyo tuko turabatumirira abantu. Sivyo twebwe tubatumirira, nivyo ijambo ry'Imana batumirira. Turafise program y'amasengesho. Murashobora kwifatanya natwe. N'amasengesho dusenga imisi yose kuva saa 2. Bambe kuva saa 3 z'ijoro gushika saa 4 mu mihani wacu. Kuva saa 3 gushika saa 4. Turavyuka kuva saa 10 gushika 11. Imisi yose. Kwa kabiri cha duhurira kuri eglise tugasengera hamwe kuva 17h gushika 18h. Yego. Mugabe yindi misi yose tuba turi muri iyo program y'amasengesho. Turiko dusengera iki? Turiko turasengera kino gisagara cyacu. Turiko turisengera, turiko turasengera amakaite yacu. Turiko turasengera abantu batarakira agakiza. Uko ijambo ry'Imana itubwira ngo Imana ntihimbago nuko abanyabyaha bapfa. Ariko ihimba nuko bayihindukirira. Kandi ijambo ry'Imana itubwira ngo igomba ko bose bagira gute bakizwa. Wifatanye natwe muri ivyo bihe byo gusenga. Yego. Hanyuma ndizera yuko tuzoba tuko turanashitsa kimwe ijambo ry'Imana itubwira. Kandi pastor nizere ko nk'umuntu abakeneye ko muganira ari nk'ivyo gufashwa mu vyerekeye ivy'impwemu. Yego. Muba muharimo. Nukuri ndahari. Yego. Bacha nimba hari ikintu ntashobora kwirengagiza nigihe umuntu ambwiye kanyeneye. Yego. Pastor tubashimire gose kubona natwe mwaduhaye akanya muri Salocom TV1. Murako cyane natwe turabashimiye kwa mwatwiyumviriyeko. Yes. Bakonzi wa Salocom TV1 nkuko mubibona twari kumwe na Pastor Jonas asanzwe arongoye ishengero rya CRG. Risanzwe riri kuri stade ya hahoze hari Miparek ya kera. Mubandanye rero muhereza buno butumwa inshuti n'abagenzi kandi mubandanye mukurikirana runo rubuga rwacu arigo rwanyu. Mwari kumwe na Irambonagire mwarahezagiwe cyane. Imana ibagire neza.